Why utigeze umbarira ko wacu? Babe, it's complicated. Kubera ko usigaye umeze nk'uko. Sigaye meze gute rero? Caje mbona umengo warahindutse kweri. Oh, it's normal. Muri mubiki. Niye muri mubiki. Ariko wanje ndakubaza wowe utari ngaha muri saro urababwa wabuze ahandi hantu ho kwicara Be uyo ni yinde don't want her ahubwo be karibu but zereye ko mama wawe atari hari ariko nawe kubera ko mutinya kareka mama wawe ndamuzi haje rema nta n'uhari okay ariko musaza wawe nawe ha reka nujya ujya n'itabi ryigende nawe baby kweli oh. Wega niki kikuzanye ngaha? Ubu rero nta namwe nemerewe kuba ndi mu nzu. Wabaye iki? Oya, nana kimwe kubera ko warumbaje joga. Ni kubera ntarimenyereye kukubona mu gikoni. Ah, okay. Be mama Keve yagiye he? Kuva hamwe yagenda mu gatondo ntaragaruka. Ntaragaruka. Yagiye ngo muzama siporo no? Asiporo. Okay. Sawa sigaye ngaha rero ndagiye. Sawa. But babe, naenda kukumbia tu. Me too, my love. Sure. Thank you. Ako bila kuwati, ndio kumeva ngaho ni biki.
Ibyo nuko babanye na ndetse n'ibyo Zaramena na matwi ko shabaza nko mama wacu dusanga ngaha. Wapi nabyo. Yo. Ndabosho. Yeah. Kubera ko bamusi utambarira. Utambwiye ko uzi. Mbe nase ko urazi ibintu byacu ko nabigoye natwumva nyine. So but it's okay. Now ntubona ko ndi ngaha. Okay. Uri ngaha nanje ndi ngaha turi kumwe. So ibyo bishasha rero canke nagira bishasha ndabitora ngaho iwawe urumva rero naje ngo rero nta bishasha mfitiye ariko rero tukivuga ivyo kifariye ko ntamubona abari ngaho kwibarabara n'abagenzi biwe nyine atembera aho ni sawa ko ari ngaha ha nizera ko waramuteguye neza nta ngorane nabona muri uko oya biri muri zindwi zibiri mikarago turakwa amakuru nta kibazo na kimwe nzera ko amasezerano dufitaniye uyazi ashobora wibuka amasezerano dufitaniye mama ayo masezerano nyabaki